Of course, my name is Army Pro, the MC, the electricity, the MVP, ambassador of ghetto, voice of money. Ini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu ambere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Army Pro Show 257. Nkuko musanzwe mubizi, iyi ni channel yanyu yaje kugira ngo ishobore guteza imbere entertainment, showbiz ya hano mu gihugu cy'u Burundi. Uno musi nakuzana inkuru y'uno muririmbyi kazi Natasha Ngendabanga canke la namba la bamba ari kumwe no muririmbyi kazi kuva mu gihugu ca Kenya i Nairobi witwa Femi One, umwanditsi indirimbo utawezana. Nabaririmbyi babiri bose bariko bakora neza muri industry ya kabiri gatanu indwi, uwundi muri industry ya kabiri gatanu kane, ndavuga mu gihugu ca Kenya. Ni Natasha yaramaze iminsi ari mu gihugu ca Kenya i Nairobi, aho ryari ryambe yashogenda gukora collabo no muri mbyaro wose mu gihugu ca Kenya. Igenekerezo rya 2026 abice ku rubuga rwa Femi One aposta aka video gato yandika ati Burundi X Kenya Natasha Burundi and Femi One big collabo. Ama comment urabona abantu yuko bagiye barakomanta witwa abantu benshi bagiye baragira ico bavuze. Umwe yandika ati no masana good father music, yandika ati itakuwa ngoma ya bakubwa kabisa, mu gihe Natasha yashoboye gukomanta gira fire. DJ Mario 257 nawe nyene yarashoboye kugira ico ashikirije, nuko ariko ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 hari ku munsi wejo niho ku rubuga rwa YouTube rwa Natasha Ngendabanga twabona collabo ari kumwe nuno muririmbyi kazi Femi One, indirimbo yitwa Shikisha. Ni indirimbo rero yamaze kuja ku mugaragaro, indirimbo imeze neza, aho indirimbo kuva umunsi wa mbere isohoka abantu bose bashoye kuyakira neza, baravuga yuko indirimbo imeze neza kandi cyane. Natasha Ngendabanga avuga ati Femi One twakoranye nk'abakundana, twakoranye nk'abantu bari basanzwe bazinanye, kuko yaranyeretse urukundo namwe kurundi, ari naco gituma ku mwanya bandanya posta ibikorwa nashoboye gukorana nawe. Ni Natasha Ngendabanga atagarukiye ngaho, yaciye ategura igitaramo kizobigenekerezo rya 30 na rimwe kikazobera muri Club du Lac Tanganyika, igitaramo yise Fête de Réveillon, aho azari kumwe na Femi One, azari kumwe na King Kaka, azari kumwe n'aba DJ kuva Kenya n'undi mu DJ kuva mu gihugu cy'u Burundi. Nuko rero bizoba bimeze. Nimba warumvise collabo ya Natasha ari kumwe na Femi One, wanyumvise gute? Iyo ndirimbo ubona izofatisha nkuko izi ndirimbo za Natasha zafatishije canke? Uraza kuja muri commentaire, uraza kugira ico ushikirije, and of course nari kumwe na Silva ku ruhande rwa kabiri. Uno musi nakuzana inkuru iri kiravugwa mu ntara ya Ngozi. Murabizi neza yuko igenekerezo rya 5 ukwezi kwa Kigarama hategerezwa kuba rally yategerezwa kubera mu ntara ya Ngozi, neza neza hitwa mu Vyegwa, ariko ntiyabaye kiba bivanye nuko umwe mu ba pionnier ba rally yashoboye kwitaba Imana, ndetse tubandanye duhoza umuryango wabuze n'umuryango w'abakina rally. Iryo higana rero riba rirungurujwe bivanye n'uyo muntu yitavye Imana, ariko ihiganwa twaje kumenya yuko igenekerezo rya 18 na 19 za kuno kwezi ariho iryo higanwa rizoba, no kuvuga yuko ari muri inondwi nyene turimwo. Iryo higanwa risanzwe rigaragaramo isinzi ry'abantu bava mu gisagara ca Bujumbura bakaduga muri yo ntara ya Ngozi bagiye kuraba iryo higanwa, ariko kandi n'abandi bava mu ntara yo hagati mu gihugu, ndavuga bava Gitega, Muyinga no mu zindi ntara bama bagaragaye bagiye kuraba iryo higanwa rya rally.